na umutambukanyi umupfakazi w'umwungere wa mbere Kidebuye Jonathan nyakwigendera, sinzi ko ari hafi. Twarabanye mu bihe bidasanzwe, kandi uyu nawe ari imbere niwe yahaye intege uyu ariko aravuga. Yesu ashimwe cyane. Ejo narababariye ntimuzomumenya, none nguyu muramubonye. Yesu aguheza. Yarakoze cyane ku mpanuro no kugusenga. Yarabaye umufasha mwiza, yarasanzwe ari mwiza, niwe mugore mwiza mwisifisi. Ariko hageze muri ribango ry'igikorwa cy'Imana, yarabaye ahantu akunda gukoresha ijambo ngo papa ndagusabe urengere. Iyo ngize umubabara rengera, niyo nyundo akubita rengera, ntibigutware birengere. None rero nawe ndagushimiye imbere y'ishengero ryose. Imana ishishikare kuguha intege. Turagushimiye muvyeyi. None rero nguyu muvyeyi uramuheka. Sinzi ko ryumvikana. Uramuheka. Mama araguheka. Angali kijana azoguheka. Yesu abahezagire cyane. Mwarakoze. Aba babiri bose barafatikanije kuvuga ngo Karoli vumilia kwenda mbere. Amajambo yabo yaranyubatse. Imana ibahezagire. Mbega murabashimiye? Nanjye ndabashimiye cyane. Nagomba gushimira kandi abamisionere. Ndabashimiye cyane ku kigoro mwagize, mwararushe. Bamwe baje n'indege, abandi baza n'amaguru. Mwararushe, ariko kandi Yesu azoba ruhura, azoba kanda. Imana ibahezagire cyane. Nibaza ko norangiriza ngaha mvuga nti mudusengere. Turatumye intasho kuri aba bose babaye hano, uhereye ku bungere w'amashengero aho bazoja hose. Bega ishengero ry'Inyanzarake muratumye intasho. Twagira rero tubasabe mwakira intasho zacu, muzoze muzitange mutishengero ya Pantekote rya Nyanzarake mu munezero udasanzwe yaratumye iki intasho. Nuko turabashimiye mwese banyacubahiro muri hano, bakozi b'Imana mwese. Ngarutse ntihagire n'umwe yokumva yuko ndavuze nti turabashimiye. Imana ibahezagire iteka mwateye Imana nayo izobatera iteka aho muzoba muri hose. Murakoze cyane. Twagomba rero dutange intasho, dusabe abungere bose bantera iteka babe hano. Aba bavyeyi mubona bari hano babaha intasho, muzogenda muvuga muti babatahije. Aka n'akagesti ishengero ryagize riti rekeraho abavyeyi bacu bagende batwaye iganuke ya hano Nyanzarake. Twabaye nka wa wundi muri Bibiliya yagiye atwaye akavu azohora apfukama. Nuko kaze cyane, duhereye kuri nyakubahwa umuvyeyi wacu aze hano, hanyuma dusabe namwe umwe wese nta giseke yikorera, mugabo arakora kwa hezagira. Kaze cyane, dusabe mwegere muze namwe mudukundire. Mbega umwungere wa kabiri ari he? Karibu cyane, mudukundire nakire iganuka ishengero itanze kuri uyu munsi nka souvenir. Mukoma amashi. Murakoze cyane. Dusabe ishengero rya Kiremba mu buryo bw'ubangutsi. Dusaba amashengero yose ahagarare hano kugira tubangutse.
ahagarare hano bica bibanguka. Kaze cyane, kaze cyane, yego kaze cyane, mubashikirize bahagaze aho nyene. Muhagarare uku, banze muhagarike gatoyi, muhagarare uku unye, mutonze umurongo uku, munkundire mutonze uku, abambere imbere ba kabiri, bica bibanguka. Namwe ndabizi ko mutavyihendako. Maramvya, Pastor Zakayo fasha, nibabizi neza. Nuko tubangutse rengana Pastor Zakayo. Kirundo, Pastor Zakayo fasha. Nuwa mbere n'uwa kabiri, niga nuko uwa mbere n'uwa kabiri mubahezagira mu bakirisu. Shishikara tubangutse. Ego ni bibiri nyene, tubangutse. Abakristo bariko barabasezera, bariko babarungikana iganuke iyo baje bava. Twagira dusabe nyakubahwa secrétaire permanent du ministre de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité, avyaguruke azanane nyakubahwa secrétaire général du parti au pouvoir. Mugabo bo bahagarara hano bazanane na nyakubahwa buramatari na mustanteri wa komine yacu nziza Nyanzarake. Kaze cyane, bajya guhagarara hano. Abo nyene ni kwa kundi nyene muri ya geste aho aba bariko babashikiriza n'abadamu b'abapastori n'abavugabutumwa. Mushishikara ico gikorwa kandi muca mumenya mufashijwe na protokole iyo muca muranguruza ico gikemanyi. Murakoze cyane, mubyagire banyakubahwa, murakoze rwose. Twagira ngo dusabe kandi mu kurangiza kw'ishengero rya Pantekoti rya Nyanzarake ryarategekanije agatutu ku bashitsi bacu bose biteka. Twagira ngo dusabe muri bwa bwitonzi bwa protokole ishengero dutegwa iteka no kwakira abatumire n'abashitsi bacu biteka. Kaze cyane, turabahaye kaze kandi twiyoroheje. Imana ibahezagire. Amen. Murakoze.